Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nk'akazi wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere nguhe kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi nunyemerere nguhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nunyemerere nguhe mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye n'aho uherereye. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo ry'icumi na kane z'ukwezi kw'indwi umwaka ni 2023. Ngaha kuri ino mboneshakure tukugezako makuru hatandukanye ariko aravurwa irya nino mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'ubudandaji, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'ubutungane, mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi vyose biba biriko biravurwa irya nino mu gihugu cacu ndetse no hakurya y'imbibe zaco mu yandi makungu. Ni inkuru nziza cane, ni inkuru iriko iravurwa cane hoba mu gihugu c'Uburundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi. Iyo nkuru nayindi rero, ni inkuru ivuga ko Uburundi bwatorewe kuba icegera c'uwurongoye umuhora w'ubudandaji uva ku kivuko ca Mombasa Corridor du Nord. Narayikugezako ku buryo buramvuye ariko nunyemerere nkugezeko iyi nkuru ivuga ko Ines Sonian Yubahwe hariko agira ati abigeme 100 barungitswe gukorera mu bihugu vy'Abarabu batararonka abakoresha bakwiye kurindirana urupfasoni. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu busanzwe bukurikiranira hafi umugambi wo gushira mu ngiro amasezerano Uburundi bwateyeko umukono ku wa 3 Gitugutu 2021 i Riyadh muri Arabia Saoudite, ajanye no guhanahana abakozi hagati y'igihugu ca Arabia Saoudite n'Uburundi, asaba abigeme bashika kw'100 barungitswe gukorera muri ico gihugu ariko gushika ubu batararonka abakoresha ko bakwiye kurindirana urupfasoni. Niyubahwe akaba amenyesha ko abo 100 bari mu murwi umwe w'abandi bigeme 1000 baje baturuka mu bihugu bitandukanye nka Kenya, Ubuganda ndetse n'ibindi. Agasaba abo bigeme basigaye kugumana inyifato ndundi no kwihangana. Ivyo abishikirije inyuma yaho hari amakuru yaramaze iminsi hacanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko mbere hoba hari n'ababa baramaze kugarukanwa mu Burundi, ivyo uwavugira ubushikiranganji abeshuza. Akaba agira ati nta murundikazi n'umwe yarungitswe gukorera mu gihugu ca Arabia Saoudite amaze gutahukanwa mu Burundi kubera kubura akazi. Mwomenya ko gushika ubu abigeme bashika 800 aribo bamaze kurungikwa mu gihugu ca Arabia Saoudite nk'uko ibiharuro bitangwa na leta y'u Burundi bivyerekana. Umurwi wa mbere ukaba waragiye mu kwezi kwa Rusama kw'igenekerezo ry'icumi muri uyu mwaka w'2023. Muri raporo y'igisata ca leta ya Amerika Departement d'Etat Américain yo kuwa mbere mu kakaro 2021 imenyesha ko Uburundi bwateye intambwe buva mu murwi wa gatatu buja mu murwi wa kabiri mu mwaka w'2021 mu bihugu vyagize akigoro kaboneka mu kubahiriza ingingo zafashwe zo kurandurana n'imizi urudandazwa rw'abantu. Ikindi mwomenya ni uko mu mwaka w'2021 abakenyezi 424 harimwo n'abigeme aribo batwawe nk'inyagano bajanwa kugurishwa mu bihugu vy'Abarabu na cane cane Arabia Saoudite, Oman, Kuwait, Qatar n'ibindi nk'uko biri mu matohoza yakozwe na ONLCT Huento Frere. Ese iyo nkuru muyakiriye gute? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mbandanije na ya nkuru nziza cane idushikiye kano kanya nari ntanguye kugukeza ko mu ntango zano makuru no ku Burundi bwatorewe kuba icegera c'uwurongoye umuhora w'ubudandaji uva ku kivuko ca Mombasa Corridor du Nord. Mu nama ya komite igira 55 iriko irabera i Kigali mu Rwanda kuva ku magenekerezo ya 11 gushika ku rya 14 mu kakaro 2023 ihuza ibihugu bicisha ibidandazwa mu muhora uva ku kivuko ca Mombasa Corridor du Nord. Uburundi bukaba bwatorewe kubicegera c'uwurongoye uwo muhora mu gihe Uganda hariyo ishikiriwe kurongora uwo muhora. Abo batowe bakaba bazomara ikiringo c'imyaka 2 bakurikirana ibikorwa vyose bica muri uyo muhora. Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo na Sudani du Sud bakaba batorewe kuba abajejwe gukora amaraporo mu gihe Kenya n'u Rwanda ari abagize ibiro basanzwe.
Twobibutsa ko umuhora w'ubudandaji uva ku kivuko ca Mombasa Corridor du Nord uhuza ibihugu bidashika ku nyanja Indiana arivyo Uganda, u Rwanda, u Burundi, Sudani du Sud na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abo batowe bakaba biyemeje gukora ibishoboka vyose kugira ngo ibiciro vyo kunguruza ibidandazwa bigabanuke mu ntumbero yo gukomeza urudandazwa hagati y'ivyo bihugu. Ivyo biruko mu gihe abahinga bemeza ko uwo muhora uva ku kivuko ca Mombasa Corridor du Nord uzimvye ugereranije n'umuhora uva ku kivuko ca Dar es Salaam Corridor du Centre. Mu minsi iheze ukura ikonteri y'ibidandazwa uyikura i Mombasa vyatwara amadolari 4,500 mu gihe ikonteri uyikuye ku kivuko ca Dar es Salaam wayirihira amadolari 3,800 mu mafaranga y'amanyamerika nyene. Ariko bamwe n'abandi bakabona ko nka hamwe rya barabara ry'indarayi rizohuza Tanzania, u Burundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ryohezwa kubakwa hazogera igihe umuhora uva ku kivuko ca Mombasa muri Kenya abarundi bawuheba. Ese iyo nkuru yo muyakiriye mute? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu bindi kandi abanyeshure 131 bo muri master ndetse n'icenda bo muri doctora nibo bamaze kwinjira mu gisata c'ukwigisha ibijanye no gufungura neza. Umushikiranganji mu vyajejwe harimwo indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yifatanije na Chantal Modeste Nonorte hasanzwe ari mu rwego nshingwantwaro muri banki ijejwe ivyerekeye iterambere rya Afrika BAD. Kuri uwa 13 Mukakaro 2023 yaragendeye ahasanzwe hari inyubako zigisha z'igisata co kwigisha ivyerekeye no gufungura neza muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo barabe uko ibanki BAD iriko ifasha mu bikorwa vy'ico gisata. François Habyarimana haramutswa ubushikiranganji bw'indero akaba amenyesha ko mu guteza imbere igisata co gufungura neza ubushikiranganji bwahisemwo gutangura kwigisha abahinga bazokorera muri ico gisata. Nayo umuhuzabikorwa w'umugambi w'igisata EANSI co kwigisha gufungura neza ariwe Merance Ntunzwenimana ashikiriza ko uwo mugambi ufise intumbero nyamukuru yo kugwiza abahinga mu gisata co kwiga neza ibijanye no gufungura neza bagaheza bakaronswa n'ibikoresho vyo gukora ubushakashatsi. Merance Ntunzwenimana akaba avuga kandi ko ubu abariko bariga muri ico gisata bangana n'131 mu gice ca kabiri c'amashure ya kaminuza master hamwe n'icenda mu gice ca gatatu harico doctora. Nayo ku kijanye n'intambamyi zerekeye igisata co kwigisha gufungura neza Ntunzwenimana Merance ashikiriza ko hakiri agahaze kuko ibikoresho vy'ubushakashatsi muri laboratwari bidakwiye hagaca hibonekeza n'abigisha b'ico gisata ku rugero rudakwiye. Mwomenya ko abipfuza kwinjira muri ico gisata biyandikisha maze abakwije ibisabwa bagakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kwinjira. Nayo kandi mu kubandanya ano makuru ngizi zimwe mu nyishu zishobora gufasha kugabanya irwirana ry'abantu mu gihugu c'u Burundi. Kw'igenekerezo ry'11 z'ukwezi kwa Mukakaro isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe irwirana ry'abantu. Mu Burundi irwirana ry'abantu rirahari. Nk'akarorero ibiharuro vyerekana ko umugore umwe avyara abana 6 kandi bakavuka ari ntahekana. Abakobwa batari bake nabo guhera ku myaka 15 baba batanguye gukora imibonano mpuzabitsina. Hisunzwe ibiharuro nyene gushika mu mwaka w'2050 ico gitigiri c'abana bavuka ku mugore umwe kizoba cigwijemwo kabiri. Iryo rwirana ry'abarundi rero rikabonekera kandi ku gitigiri c'abana baba mw'ibarabara, ku gitigiri c'urwaruka rudafise akazi canke igitigiri c'abana biga mw'ishure rimwe. Mu mwaka w'2011 Burundi bwari bwashizeho politike ifasha mu kugabanya irwirana ry'abantu ariko gushika ubu nta kiravamwo. Ivyo bikaba bifise imvo nyinshi rero, hakaba harimwo politiki yo kuvyara ku buntu isa nkaho itera intege abubatse, inyigisho zo mu masengero zidahimiriza kuvyara ku rugero, hamwe no kutaronka uburyo bukwiye bwo gutandukanya imvyaro no kuvyara ku rugero.
Kugira iryo rwirana ry'abantu rishobore kugabanuka, umwanditsi wa Yaga ari nawe dukesha iyi nkuru aratanga iciyumviro ciwe. Kubwiwe abarundi bari bakwiye kwitwararika ibijanye n'uburyo bwo gutandukanya imvyaro no kuvyara ku rugero méthode contraceptif. Hari hakwiye kandi kuba imigambi abagore bose bategerezwa kujamwo ibazanira umuco kuri ubwo buryo bakongera bakanaburonswa. Vyongeye iyo migambi nyene yotanga inyishu ndorabitsina yotanga inyigisho ndorabitsina ku bigeme bakiri ku ntebe y'ishure zituma birinda imbanyi batipfuje no kuja kubaka izabo bakiri bato. Iciyumviro ciwe nyamukuru kugira irwirana ry'abantu rigabanuke nuko imvyaro zogabanuka gutyo n'ubukene bukagabanuka.